kugabanya intara, kugabanya amakomine ntibyisunze inzira y'iterambere, byisunze cane inzira ya politiki. Rero icabwirizwa kuba kwari ni washaka kugabanya intara nivyo, mugabo bafise iyindi migambi iri nyuma iza gutuma ayo makomine aba menshi gusumba uko yarari, kuko ico abategetsi babwirizwa gushira imbere ni korohereza ubuzima bw'abanyagihugu. Ni kuvuga ko umunyagihugu ashobora gukenera inkaratasi kukaranga muntu, izindi nkaratasi asabwa mu kugira ibi na biriya, aza kuzitora ku murwa mukuru wa komine. Nukuri ni kure cane, ndavye nk'iwacu nzi neza, uva ku Masanganzira uri muri komine Gashoho ukagenda gutora urukaratasi ibutihinda, ni kure cane. Na cane cane ko uyu munsi abantu batagishobora no kuronka n'uburyo bwo kwiyunguruza kuko atabitoro bihari. Ni ikibazo gihambaye cane, tubona kumenga mbwo ntigifatwa uko cabwirizwa gufatwa. Rero umugambi nyamukuru kuba rukongereza amakomine canke gufata bijya bibanza by'amazone, umuntu akabigira amakomine agaca afata bijya ibintu byose bikenerwa ku ikomine akabishira hajya kuri zone. Aho bica bituma umunyagihugu yoroherwa mu kuja kurondera ivyo yipfuza. Naye handi mu vy'ukuri ntibamuvuniye urugendo, bamwishe kabiri, bamwishe gatatu. Rero umuntu akavuga ati ni kuki ubwo butegetsi bwitwararika gake inyungu z'umunyagihugu, iterambere ry'umunyagihugu, mugabo usanga bitwararika gusa ivyabo. Ninda zodusigurira izo mvo atari bonyene. Ndavuga akarorero ko ngaha mu Bubiligi aho usanga mu bisanzwe hari intara 10, kandi Ububiligi n'Uburundi busa n'ubungana. Hari intara 10 n'amakomine 585. Twe natwe bavuye ku 110 nangahe bagenda kuri 50. Ibyo ari byo byose ndemeza ko iyi ndinganizo y'intara n'amakomine ntibyaje korohereza umunyagihugu, ahubwo byaje kumuvuna.